weke mapusu uvuga ati nasubiyemo mariage wawe ko yaheza oya habyarangiye mariage yaba nayo ntegeza gukora umuti c'est-à-dire quand même ndazi uranko ndi prope cyambere kige kabiri urabona yuko ntaberewe kandi nambere ibintu bigezweho ko tugenda nibihe uyu uno munsi ho mbere yaje rero yakubise ko amagufurane reka tumenye kwanza amagufuri nibiki nyuma niga kitu ya kubadi wewe pipipi waheruka kudoda kera hari surprise ndagufikiye sa uvuze ndaba nukuri ndagufasha ikiningeso zawe ndagufasha ikiningeso zawe ndagufasha ikiwaramaze kunja umutima waramaze kuboza umutima wanje je nta kintu sini parufe na atabiheba urazi kugenda gucya uragara na parufe genda bukebuke genda rero bukebuke na ni aha yaberewa aha oya ucusarisha we nawe STV, every story matters. Jam on the beats. Yeah. Lipman. With the Jessica. With a paradise. Yeah. Mtoto mzuri anakuja bila mluzi. I get high kinyamwezi kama zizi. Leo sherehe tunakesha mbuzi. Nyama na tungi tupo ndani ya yakuzi. We, bonge la toto tena. Walai, wengine mistaki tena. Always make me better. I take it to my mama, make a new love hero. Kukupata naona bingo. Kuzansaza akanjana mu rukundo akansiga. Yes, bonjour, bon après-midi STV fans, muraho meze fresh, je meze bien nkuko mubona ndi top. Ndi fresh kumwe n'umuniga wanje ku ruhande ari top. Ko nababwiye ati twarakenyuye ikiganiro duheruka gukora nawe mwarabibonye naramubwiye ati ari utuntu tubiri nkeneye ko dukora kugira ngo uganye cyangwa utsindire kandi umufasha wawe cyangwa se umugore wawe musubirane nkuko uvyifuza kandi nkuko wahinduye byinshi ingeso nyinshi kubwiwe. Rero uno munsi ivyo namubwiye kubera ko mwe tubakunda ntabwo karakabanga gusa ahubwo twashatse ko tukabumvisha kahageze. Rero nibi mugiye kubona no mwanya nibyo byayo namubwiye inbox namusabye yuko oya ntitubivuga ubu reka tugende imbere kugira ngo muze kubibona ariko icyo ndabasaba uno munsi c'est pas show c'est grave ikintu ni show irengeye amashow ni papa wa show ni mama wa show ni nyokuru wa show ni sokuru wa show parce que ni show imwe tuje gucura siko bavuga mu Kirundi bro ego twayaze byinshi jewe n'uyu tuje ngaha kubera ko twateguye twarakenyuye turategura ko murazi ngo ushaka inkango ryama nkayo niyo mpamvu uno mwanya tutagase uku tupendeje fresh nuko tuje je ndi pare nkaba n'umushinga nahe nkaba nutanga envelope y'inkwano byose so gumana natwe rero tujye show tuyige tusubire tuyikubite namwe musubire mu ikubite nta burofa yaberewe ndavyibazo no musi nka vyabindi brother uri top Afrima jewe fresh nituko turabacereza tubanyarukiritse ahubwo twanatevye ahubwo kurabizi ko hajya abafanzi bakoma bari nyo batinego kumbona batevye niki sasa mwe mwamaze kubibona mwabonye na ko afise n'ikindi kintu wenda uyu mwanya ntaco dutanguranye ariko urugo ni ruriya cyo dusaba ni cameraman guhindukiza kamera yiwe amatwege tugafata inzira brother twagiye wewe rero bazi ko twapanze kira kitu je ndinjira mvugane nawe tumutere surprise je nza gukoresha sifre nabizi kakina woza kuburiretse kakabo gatatu uca winjira usoboka ni surprise kimya ariko bijya biboro ntuzu bifise ubwa mbere tubanza kwanza gusaba ikigongwe hama ibindi bize after sinjoyevo kama kawa twagi yo sine final no munsi ndibaza final wewe final cyambere ushaka final gushaka mu nzu final ni kwinjira mu nzu final zo hari kwinjira tugene demi final demi final iheze na final biheze sini Barca misi ni Barca twende cameraman twagiye sishakuzansaza akanjana mu rukundo kansekayo Nisawa gahungu umutwe nka jewe cameraman dutange show rero
uyu munsi nta udukanga ikoti yambawe bavyita kubadida ntadukanga none adukanga gute umunsi tuje kumutora arari wacu nta by'inkoni nta by'amazi rero woza amazi ku ikoti nk'iyi ntibishoboka n'umuntu yayishonye yoca gufungisha hodi amanobe ni sawa meze neza honyora habasi kumenga urarembye kamagarara handa kurabe fresh gawe ntitworeye abona muhaberewe tuje gutora umugeni ngaro umuntu uje gutora ko nanje ubukwe uraza kwibona wowe ufise ubwoba none ufise ubwoba ufise ubwoba no musi wambaye ikoti nani wavuze ati ngo tuza twambaye amanani mbeba amajeje ubuze twaje turi top dicenye nta kuntu tworira shonga tuyagire ngaha gato tuyagira gato si tubaze ngomba kukubaza amafungo kwanza rikagenda neza turashima okay hawa ameze bien noba fresh ubundi mbe yitwande yitwa bla aho rero bizonsabanje kwiga icarabo ntaco iryo tuzogiyumvira undi munsi ariko meze neza kuva kijya gihe ndibaza ko ubuzima bugenda neza sasa urazi rero ibibazo bitatu ikibazo ca mbere ufite abana batatu mwavyaranye na Parfait sivyo none urumva uri tayari kumuheba uvugishwe ati jewe ndashaka kumuheba tout simplement tayari kumuheba kubera ubuswaga nibwiwe ushobora kuduza akaje abantu bakumve bien ntushobora kumuheba kubera ubuguruguru n'umuguruguru sana none ko yabihevye we nawe yabihevye gute atacemeza ndabona nta cemeza ndaronka ntakihamye na kimwe fisi ntagumaza ngaho gufukamira no gukurira ushaka vyemeza none kuza kumfukamira rega siko kuba ankunda vya hatari none ushaka zana inkwano ashaka ko bazoziza yozizana nk'incuro 90 kugira uvyemere yego nimba ari bihano mama si inkwano ushaka ni hatari sasa jewe kweri ryo utanguye kuntera n'ishabo mbe waje wora nwifa canke turi muri Ramazani turafunze ucyo rya iftar tari ni dako je kweri numva umengo ndarota ariko naje kugutora birajanye no ntiwanaryoherewe basi ko nambaye ko mbere kandi siripurize kwanza mbona wakubise n'ikoti hari umuntu mbona mwazananye cesha hari umuntu nkunda urumva ari umuntu nkunda kandi sana rero kumukunda kwanje kose naramukoreye kwera udukosa ariko narihanuye rero ngomba nje kumutora rero ubona wihanuye umuntu ntakwemera warihanuye je sinzi ko wihanuye vraiment ntavyo ndabona ngomba nje gutora umuntu wanje mpimitwe wiwawe wewe wanje uwo muntu nyamba wararavye ugasanga ni sawa abantu bakakubwira ko ari bien aho sawa genda umutore okay niyo mpanuro umpaye mugabo jewe kubwiwanje ega we sindakuvuga je ntumvuge vraiment wewe none wewe nawe nimba umuntu yarihanuye niho mwemera oya je nanje nta gihamya ndaronka nta gihamya niki ndaronka yuko Parfait ashobora kuba nkunda cinga ashobora kuba yarahevye bijya bintu agira bijya bintu agira ntumvise yuko hari abantu bambwiye kujya rero bijya bintu yarabihevye ubameze neza nta bintu by'ubuguruguru nta gugenda aratira amajeje mbere agenda arajejeta ngo aje kunda bajewe haya shaho urukundo runini bijya biraboneka nabwo bijya bintu nivyo yivye impuzu yajeje we na ahubwo rero n'ahantu yanayivye ashaka ni hatari ushaka kubuvuga nabi kwera umuntu umugabo wawe yivye jeje yarivye jeje kuko yatuma agenda basi bakamutiza impuzu imeze neza akaza ngaha akajya n'akagayo ko kuza ngaha yambaye ibintu nkabijya by'ubucafu yego umubwiye ko agayana nanje ubuvuze ko ngayana oya honyene we nawe kubona mwari mwaje muzananye we ko wari waje wambaye neza naribagiye kumwibutsa waribagiye kumwibutsa je nanzi ko ari byo ukunda ega wari umugabo wawe mbanzi ko umuzi kurusha umuzi kurusha rero navuga ahubwo zaramuhereye ujya n'umusuma je nanzi ko ari guyawe donc ukunda jeje igerino oya je nivyo nanzi ko ukunda oya sinari nkunda jeje ukunda nkutu nyene tu nari nkunda umuntu yambara neza none nyitorere none oya kandi mwese abahungu mumeze mufise ikibazo mufise ingorane anje rero sinarinda kwemeye biragusha ariko ntaco reka urya umwemeye uba wemeje sivyo none ahubwo je uranzi nyene ko je ndisihoye kubona
Nenda bizi kuri serie ariko rero ebana namba ari jambo ryakuzanye rya parfait negative nirikunda. Ariko kwanza mu buzima busanzwe uri umuntu ukunda abahungu bameze gute? Donc wipfuzaga kugira umugabo ameze gute kugira ngo tukumenye cyane? Je nifuza umugabo w'indero yumva gatahura umugore we no kumukunda. Akamenya icyo umugore ashaka, akamenya n'icyo umugore akeneye kumukorera. Apana gutaha amangumu, gukura amahiha, gupasura umutwe. Je sindabikunda. Umuntu agenda ku murongo, akagenda ku murongo transit nkabona ati uyu muntu kabisa ndamuhaye karibu arinjiye mu nzu bimeze neza. None kuzokwama nakubiswe je parfait yaramaze kujya umutima. Ubu kwanza rumva nta n'umuhungu kwanza nkunda je kwanza ndahinduye. Urahinduye? N'umwana wawe w'umuhungu n'umukunda? Oyi urumva n'umwana wanje. Ndahinduye abagabo b'abaguruguru ndabahera. Shaka witonda. Shaka umuntu kwanza ciye bugufi. Hari ishure ry'abagabo bitonda uzoja kumutora. Kwega nta hamwe bamutangisha kama. Nari namurosera carigira umugumuzi. None muhindure wonyene. Gawo uri kuravyiga. Yaro sishobora kumuhindura honyene nk'ubu. Ibintu ari karigira. Ntabonye ntumvise ko yatekereje yagiye ahantu kabisa akaba ameze neza. Je sishobora kumwemera parfait vraiment. Ahubwo urazi gira ngaha gato. Ega jewe ngaha kwiri izuba contre jour. Wari guhagarara kubera izuba niri kugutuka mu maso. Usanga mu maso image idasa neza hari. Urumva? Oya nuko ifoke turabana uko je nawe. Cameraman ambwiye ko ari haca tubona bien. Yakwerekanye ure nanje agomba nyerekana. Aho si ndaboneka bien. Kera twe tugiye nko kuresha. Tugeze imbere ya portrait twaca twita uruhwa. Aho ngomba dutera inkuru kidogo. Ngaja Joni rimwe wagira gatatu. Aho rero umukobwa yabari karakumvira ari imbere ya mama we ati acara imbere ya ngena aci nyuma y'umugongo mama ugize igihe kabiri. Aho rero yabagomba ageze ku muryango. Ugize igihe gatatu. Ngena bakiyega. Aho rero wabushaka hayaca avuga ati aha nkateba gatoya. Nkateba gatoya tayari. Navye gusa uwo mubire kiri gikorwa kiramutora. Rero harya parfait kunje gukoresha ubwo bukode akazaraza ngaha telefone ati akakupiga ubusifre akashaza gutora. Namwe rero yarambwiye ngene byagenze mwengene mwabonanye nimwahuriye mu rumonge none. Niko yakuciye. Yarambwiye byose ingene waguma wigirisha ngo jewe byo gukundana ngo wapi ngo mama yara. Wari ushaka ko cyancoka nemera. Ngo mama yarambuje mama arakubuza gukunda je cyangwa ati wow. Mwabonanye kweri biryoshe. Rero ni kuvuga yuko naje umuntu wese afise ngene vyagenda nkuko nubu ibi bintu muzobitera inkuru abandi ati jewe umugabo wanje yarandekoneye arandekona kubadita. Ni nkuko reje mu buzima ndabaze kugira surprise umuntu atarigiragirwa kuva baho. Uyu muntu uramuzi? Oya nkuko muhunda basi. Agomba kugwe mu nda ntugire ubwoba. Urangena ari seri ari fresh ari top. Je utanshimiye uno musi kweli. Nzoca mpeba. C'est bien. Ara waberewe kwera. Uno musi ni top. None wamugaza amaguru. Oya si ibyo turimwo. Banza umugwe mu nda kwanza. Bamugaza amagufuri. We ni wasabye ko yambara costume none. None nasabye kwanza izi biraboneka. Izi yo. Oya vraiment. Ubu naho ushaka yongereza. Oya raba. Oya yabonye ko waberewe. Tutabeshanye. Aha kweri yaberewe. Aha. Bien sûr. Aha yaberewe. C'est ça. Niwe washaka. Izo yatiye. Nizinamukwira vyuga zigufuri. Yo. None we ushaka atire cyangwa ushaka gusubone. Ushaka yambare gwiwe. Je nawe nyereye. Mana yanje nta ni dariri ifise yuko umuntu yasuye kuba muzima. Oya. Muvumbuzi ni sawa. Safi bro. Kwanza mwari mwategura ni kwa. Wapi? Ariko no musi ari seriye vraiment. Ari seriye gute umuntu yambaye nk'uko. Oya hawe nturagufise. Aha tugera tugutwaye kwe. Madame ni sawa none. Sawa nyine. Nakuja ati salamu alaykum tuko mwezi Ramadhani ni mwezi mtukufu wa Ramadhani ni vizuri ubu rero ubu mu mutwe hameze neza mu mutwe harameze neza bon c'est-à-dire quand même ndazi urabona ko diplôme cyambere kige kabiri urabona yuko naberewe kandi nambere ibintu bigezweho ko tugenda nibihe none kandi urabona yuko hajye ugiye gucura umugeni c'est-à-dire nakakwafi nyene kari pose. Iyi ni kwafi? Iyi? Iyi ni kwafi ufise wewe?
vraiment araberewe aha yaberewa aha oya uco sarisha we nawe we nawe ubona ko ibintu ari byo yibye ubuzima buragoye ubuzima buragoye ahubwo rero ubuho bazoca bamumena amaso nimba yasubiye kwibuko bazoca bamwica mugabo vraiment wonyumviriza kuko gicanzanye sino costume icanzanye sikuno kwambara neza kandi icanzanye si vya bintu usanzwe umenyereye sivyo ico ngusaba ni ikintu kimwe cyonyene na wonyumviriza nkavuga jewe nta nidariri ndigera numva yuko wewe woba warahindutse none kuza wahindutse ku mpuzu mu mutima n'ingeso zawe vyose ubifise kwa kundi nyene wumva je sishobora uyu muntu jewe n'ukuri aho giciza byari kugenda neza mumbwiriye akagenda tugasubira tuganira nk'uko twari ko turiganirira byari kugenda neza naco kandi araberewe kandi no yanavuze ijambo kubegwa kwisura gutya indani mu mutima wundi muntu uri kuramwica naho harahindutse navyo nzi kwega navyo mbona nta nivyo mbona nta na gatoyi nta na gato umugabo arishimuye uyu arishima ibi byose nivyo avuye kuyiba arakuravye vraiment en tout cas en tout cas vraiment arakwiye ko aberewe ku bwawe ubegwe bwiwe mbona jewe arakatwe nisize umviriza ndakubwiye sheri nyumviriza n'ukuri n'ikintu no gusaba jewe uyu muntu cyambere abanza afata akayira agenda dusigarane turi babiri canke mwese uko muri babiri mufata akayira mwigira kuko uyu je narakubwiye uyu uno munsi ho mbere yaje rero yakubise ko amagufurane reka tumenye kwanza amagufuri nibiki niyo bon wabuze sentire ukoresha c'est-à-dire novuga ati nk'abantu bakurikirana STV ico shatse kuvuga cyangwa ico shatse no munsi kubashikiriza sivyo cankwe ari kutababesha nk'ikintu basi cyo kwigisha abana bakiri bato mu gihe bazobashitse nko muri norongano ngezemo cyangwa bubatse cyangwa bimize nko kubaka nibaze ko kizoba akarorero no ku muntu wese bakurikirana STV bo c'est-à-dire jicambere umugore wanje je ndamukunda sana uraje wunda bizi kumukunda nubwo byashitse nangundi yo nangu aragukunda wende ubona ko yaje yivye costume y'abantu n'ubu nyene bazobona baza kutuvumburura ngaha ngo yi nduka sasa ugomba ndufunze kwa banki nduka antuka urabona hajya umwana w'umuntu ntiharemwe n'imitima ibiri cyangwa itatu cyangwa ine mu bwoko bwanje n'ingeso nari mfite ushaka rero bazoze barakugurura n'izo mfunguruzo wanyumviriza gatonyi ushaka bazoze barakugurura mu mutwe n'imfunguruzo ko wazanye imfunguruzo reka turabe tujye shoga ndibaza nkurikirane neza sheri nawe nkurikirane kuko ibi biraba wowe n'abandi izi nuguruka novuga yuko ona uru n'urufunguruzo navuze hajya umuntu ntiyaremwe n'imitima ine cyangwa itatu cyangwa itanu umuntu yaremwe n'umutima umwe umugoje wo kubera ububi n'ingeso mbi itubaka ahubwo ibomora nigeze ko menya nafise nk'imitima myinshi nushaka gukunda abantu benshi mugo nabonye akamaro k'umudamu wanje ni nayo tuhetse kwanza nayo mpamvu uyu n'umukobwa wa mbere namuvanga urataye uyu ndataye nkurikirane neza ika n'umukobwa wa mbere wamuvanga yitwa nde ujye twashura okay bosi n'abamizimana amanyanga yatuzaniye wabonye amanyanga yi reka tujye shoga ati show mengira ryoshe aho burya uno munsi yagere ngo afise ukuri mu mutima ngo niho nca neza je ndize ibi bintu ko biri seri yaho nta bintu mbona ngaho yaraciye no kumushehe baramusengera reka ahubwo yarakuyemo ku kwezi kwihana nyine akabiri yarahejeje ko yahejeje ubu ni je ndamukurikirana reka hinga tujye show yibye aravuga ati jewe rero reka ngende gucura n'ivy'impuzu reka tujye show kwanza
raba ntuyice mugabo taratibu raba ntugende utabuye n'ivyo utabura hari jewe uwo mugabo ndamukwana Urabona? nemeye reka tumaye tujye show kigira kabiri uyu yari umukobwa yitwa Adija na nyene nyaramuvanga nanye aba ndataha n'abantu bavanga n'uyu ya aba barabahabara bikirane barabahabara bajya abahabara bakujya amahera yawe gusa nibaza aho bo kumenga ni project ko turubaka ahubwo nasanze ko ndica icyo byotunga umuryango umufuko wawe ugera he urazi je kugira ibintu nabihimbe hinge gato urazi ko ibintu je hinge nabihimbe gato hinge gato urazi ko ibintu by'amafunguruzo je nabihimbe hinge tugatoya tujye show bikirane neza ubu nawe yari umukobwa yitwa Emeline yaba mu Cyarama yewe ni umukristo numvisemo wenyine mbo nawe urataye nawe ndataye abo nibaze ko bari abakobwa batatu yashura Adija Emeline wo mu Cyarama uyu niko rufunguruzo iyi ni gufuri ni funguruzo uru niko rufunguruzo ni nawo mutima wanje urumva hagururugurura ngaha Ya. umutima uri kuri gauche ni nawo mutima wanje nako rufunguruzo ugurura umutima wanje dedwa mina yeye funguzo singize umva ubu uzomugendana ku ipantaro nk'isentiye niyo sentire yanje niwe mudamu wanje kandi nkunda kandi nubaha kuko cyambere ndavye abakobwa tujye bose show kwanza oya ndavye abakobwa bose nagendanye nabo nibaza yuko wumvirize kwanza kwanza nta bintu ngaho numviriza uyu muntu ntawe nkeneye sawa yataye abantu bose yakuvana yabataye gute ko atani idari rindigera numva mu ikariti ya matwansumira jewe kwa umviriza. kundi nyene jewe jewe nyizeye kuma numva ko ari kwa kundi nyene nyizere kwanza jewe ushobora kukwizera rega warakubesha we ntambesha kubesha kuko amaze gutelefona ahubwira oya je kuri narahindutse jewe janye n'ingeso nguma mbona nizatsinda nyene nta kantu nana antuka jewe rero nukuri ndabasavye ndabinginze noshaka kuvuga oya sorry sheri nyihangane gatonya nyihangane nyihangane basi nyihangane banza umugwe mu nda gatoya basi tumumugwa mu nda nyuma ndarakeneye no kumubona n'ukuri iga fo kumuko sindarakeneye ahubwo iciyiza nuko wafata akayira ukirenganira ukigira ukava muhira oya nyumviza kwanza sheri nyumviza kwanza nkubwire no mubara imvura igumigwa urabona iri zuba nigi imvura dekura nkejijo no kujya ijoro ryose imvura ikiragwa nuko yabwira ico ufashe sivyo raba nukuri ndagufasha iki n'ingeso zawe ndagufasha iki n'ingeso zawe amaguru yawe nukuri ndagufasha iki waramaze kwinjira umutima waramaze kubaza umutima wanje je nta kintu nakimwe sinzongera kandi byose je narihanye nage no kwa ndihana wihanye ryari kutampamagaye ngo tugende kuwo mushehe ndabibona nashatse ugenda bikore mikaritiye ntamaze kumenya yuko wewe ndavyumva hagira iyo quartier hariho abantu batanga amakuru muri quartier umuntu mubanyi wenyene ashaka kugira ati ufise umugabo mwiza ufise umugabo ameze neza ahaciye hose baravuga erega nibica biba byose ubunyene agenda buhoro buhoro he bakamwekama mubu yarabihevye asigaye ko abantu babibona bose banza umuha support wewe umushigikire kuko umwe ariko arahindura ingeso ni umugore nuwo kuba ku rugo wewe umugabo ashaka kwepina uramugarukana kiakili tu wese unajua tena ukagera ati uyu mugabo ko ariko aragenda uko agomba aje kuncamwe cumukenyura umukenyuyo wewe ku cifuzo cyawe uvuga ati jewe ndabona yuko muno bahuza bikagenda neza ubwo uramaze kumwizera neza nce ndamwizeye neza urayibona bye ndamwizeye ahubwo nyarutse umugwe mu nda ibintu bihe je novuga kuko ndumva yuko yamaze kuntahura kandi yamaze kunyumva yagutahuye wavuze ati ubu nabonye ko mwoduhuza namvaye nivyo ahubwo mungwe ashaka je nawe mugwe mu nda kwanza nyarindire kwanza ashaka je nawe uza kubikora ryari asigaye umunota umwe aha banza uvuge nawe ijambo oya ntavyo kugwana oya navyo kugwana mu ndabi basi banza uvuge kuko wewe ibi bintu ibi akamemera abona yagiye ntabe kwero urabona ko twoje hamwe nyene gutya nyene neza gutya nagerageje kena mume nigishoboka acha bitu ya hivyo nigikunda neguziga uri serious sana ubuseri bw'igitega nabwone mbo urabona muri make reka ndangize mvuga ati reka nshime
kubikorwa nkoreye nka wowe muvumbuzi mesha kuba warigoye n'umwanya wose wataye kuko ndabizi ko watakaza kenshi hanyuma ugakora ibintu nyene nk'umuntu w'umugabo nk'umuntu w'umushinga nkuko nagucaguye nyene kuri umushinga ntaye hanyuma reka shime n'umudamu wanje vraiment antuka ndamukumbuye nkuno munsi vraiment ndazi ko zakura mvyibushe nahisigaye ndi umusose nk'ahantu vraiment ubu wabanze kubona ko gucura byakunze mariage igiye kuba uravyemetse wawe ko naheje gukora umuti aho tayari je mariage igiye kuba ahubwo hari n'ibindi attention ariko wawe mariage iva hibaye ppp turi batatu no muhira je ndi paye ndi marene urabona mu gihe cyose hajya iyo umaze kwitahura ukamenya ati umudamu hajya mu rugo ari nakamaro ndikunda rabavema hajya bakubara nagiye honyene narice ndaharwa amafaranga bari maze kunjye nubu nari ngeze mu miliyoni 12 kuko urabona ko na restaurant yarahombye sige nteke njyaza ba taxi vraiment tukurumva ko nangeze kugo rutabere ariko ahari mama yake yaguma yari selfie ntateka ikinono bakaza kabisa ntuzenyi umwe ntuze MB data yaraje no gufungura iwanje urumva muri salo VIP hari umudamu wasanga ariko kubita makeup umugabo kuvungire mu ubwo buhumbo nacesanga ubuhimwe hari yasige bimwasha taxi ubwo nizere yuko dusubiranye n'umudamu nibazi hajya ngo uhushitunga husha umugore bivuze yuko ufise ugomba gukira ingwara arayirata niyo mpamvu ariko arata ingwara ziwe zose yaba DJ amutaye Merine na Ashura ubu rero yisanzuye yuko nyene ivi muko bikisha mariage yabaye bien aha ni mariage nta bukuru nzogenda kibazo aho wagiye wewe ni dori sheri nukuri kwimana ni dori ibintu byose takugenda alright wekema kusuvuga nasubiyemo mariage wawe ko yaheza oya habyarangiye mariage yaba nari ntegeza gukora umuti ndamwemeze ndamweze yuko jewe ndumugabo ntarakagabo wari wasize ndumukwe ntari umukukwe muhira wavuze washigura ufunguruzo hajya wararotora tayari fye nawe mesha prepare kila kitu impuzu nturazipanga urazi rero wapanze impuzu ariko indira kwanza nta kuntu wabura abwira umukozi akabarapanga impuzu hari indira ndakubwire kugira ibintu bigende neza nta impuzu ugenda zipangira yes ndazipangira wow hey sinasikia sasa sinasikia leo sinasikia nana uri kurasa arabiheba ni parufe nana atabiheba urazi kugenda gucya uragana nana parufe genda bukebuke genda rero bukebuke nana ni parufe unaloa unaoa naoa ndo unaloa ni kama vile nilikuwa nimetia chambo kwenye ndoani nikataa kwenye maji sasa samaki kuja nikadodesha tu kidogo nikaitisha nyuma kitu kubadi wewe PPP waheruka kudoda kera hari surprise ndagufikiye sa uvuze hari surprise ndamufitiye nanje wow wewe egera ku ruhande ubu nawe egere ku ruhande kuko wewe urumva wewe uza kujyana n'umugeni nturi kumwe mu mwanya ni isaha wewe nkuko ndi umugore wawe cyabugufi nkuko ndi umugore wawe nabe hari ndakurame nabe hari none bacabugufi gute imbere y'umugore wawe hivyo tu waciye bugufi sinzira rero sinzire yafundura ndakubwiye kuko urabizi yuko surprise ntibapfa kuyigira gutyo nyene ngame sinzire gumuko nyene oya usinzira ufuka amaso kuko surprise bayitanga bro chingira ku naoa ni parufe naoa ni parufe anaoa nani mama nobe kubadida kumbra sakina ugumusinziriye ngomba ngende kuzana surprise Chance bakuzi ba TV nkuko mubizi twe turabavumbuzi mesha turakenyura tugategura tugakora imiti show kubwinshi kugira ngo ibintu bigende bien nkuko twatanga urugamba mwe murabizi bien ateza guca ronka umufasha ariko kandi ikiganiro cyatubanye kirekire bivanye nuko twace twakenyuye urabona nyene twateguye byasaba ko tumeseza agakoti nini kandi murazi ko ubuzima bugoye kandi biragoye nyene so ko biri rero ikiganiro mukabona kiraheze duhurire mu kiganiro gira kabiri partie D partie 2 niyo tuca duhurira igice kigira kabiri niyo kiza kubandanyiriza dushimye kubibabwira kugira ngo show ni mwabona ibaye ngufi ni muce mwibaza yuko ibintu bizoba bigize nte bizoba bitagize ariko ibintu biratesa
STV, every story matters.